uri n'umupromota kwanza novuga ati ukunda gusenga brother mu kanya ndagushorera oya mu kanya ndabikora kwanza na cameraman wanje ntare karafungura cameraman wanje ntare karafungura ahantu ntugira ngo kanako ndamusigarije ma bro oya mu kanya ndaguha ma bro uri n'umupromota kwanza novuga ati ukunda gusenga brother mu kanya ndagushorera oya mu kanya ndabikora kwanza na cameraman wanje ntare karafungura cameraman wanje ntare karafungura ahantu ntugira ngo kanako ndamusigarije ma bro oya mu kanya ndaguha ma bro are nibiki nashobora gukora no turekure gukora akazi kose gatwinjiriza ijana kubera ko ijana rigiye muri ndi jana riba amajana abiri naho harimo bus harimo vyose ndibaza ukuranzubaza Yes, bakunzi ba Miracle TV 257. This is one boy Valaskira from JT Paradise aka BBC. Behind the camera mutagira ko mbandi kumena Pasi Classic no moya manza na masanamu meza. Uyu musi nibereye ahantu kure cyane mu gisagara ca Bujumbura. Ahantu nibereye mu gisagara ca Bujumbura rero. Nabonye wa muvumbuzi mukuru sinzi kubuzima bwase sinzi ibintu byabaye sinzi ngene byagenze wa wundi nyene yamabazana ibintu bimeze neza uyu munsi ubuzima bwa mwanki yari akora amacapati ahantu muhamana ibintu biteye ubwoba ahubwo jewe nanje birananteye n'ubwoba cyane reka namwegenda mubaze rimwe canke kabiri atubwire ati ingene ubuzima bwase n'imyaka maze imisi akorera umuziki ndundi ingene ubuzima bwarase asigaye akora amacapati Pasi Classic tugende mani nk'abatananirwe nk'abatarambirwa Pasi Classic banza umwerekane ma bro ariko arakora amacapati ya landry bro safi maze fresh cyenda meze neza ma bro kwanza muzimya amakamera kwanza kamera ma bro tugomba kwerekana man imyaka umaze ndovuga subiri nini man kandi mbo tubona man ubuzima bwagenze gutema niga n'imyaka umaze imisi ukora imyaka subiri kwanza mushicho kwanza makamera Pasi Classic erekana hano mane gwa rekaragaragura amacapati ibintu bireko biragira basi ni cyane ma bro so kweri basi vipi sasa sawa man genda meze fresh unfold ma bro mani ubuzima byagenze gute ma bro asante sana kwanza ko ya Pasi Classic wewe hangane mani ntacho ndakujyanye maniga ubuzima byagenze gute ma bro siga gukora amacapati ngaha man ubuzima bwagenze neza cyane gose uru niko rudandazwa wakuye mu ntuze mu gukora promota imyaka myinshi uvumbura abantu benshi bagukubita ugenda muri muntu uziye mu makaminuza ubu nibwo buzima ma bro ubwo buzima ariko ndakwamanze mire kwanza yaje kuraho nyine mu maso guduga no hasi ma kuduga bana neza kuri umukene urakenye Chenda kenye ma bro. Niko nyene kadeja ndiko ndikorera ivyashara kaburi kurantuka. Byose ndiko ndagutuka ma bro gusa nikorera nyene ukuntu nari ndakuzi ahantu igihugu cyose kikumvise nyene kijugumye akavuga ati Landry promoter n'igihangange. Kaburi kurakora amacapati bavuga ati bino bintu mengana bikwiranye na Landry promoter. No TV kwanza yitwa gute? Twa Miracle TV 257. Ukorera he? Dukora mu gihugu cy'u Burundi. Amajaye. Nyanzarake. Ariko urumva niyo twavuye kumva ko ubuzima bwahaye byase bigahara tukavuga ati nyene shire mu yindi kumbe muranakorana nyene na sister nyene biri gute ni bien tumeze neza ma bro tuvuye mu by'ubuzima kwanza turanda ko ibintu naho byahaye ariko abakunzi babibone bagira ico bakoze kugira ngo buno buzima umenga si bwiza ntibuberanye na Landry promoter barabico bokora kugira ngo Landry promoter yimuke hano hantu hama tuvuye muri ivyo warahuye na byinshi muri industry sinzi ko byanatumye uza muri bino bintu uraja mu university n'ibindi byinshi n'abandi urabakubita kugira ngo ugwanire umuziki ndundi ma bro urugendo rumeze gute ma bro urugendo rumeze neza Landry promoter nkuko musanzwe mumwumva mumuzi n'umujene mu entrepreneur n'umujene yigwana ko kugira ashobora kwiteza imbere niyo mpamvu akazi kose gashobotse ndashobora gukora kubera ashobora kwiteza imbere guteza imbere umuryango wanje ndetse n'igihugu canje canyibarutse
kubera ko urabizi akazi umujene w'umu entrepreneur cyangwa umujene yasiragorinze ko ashobora gutera imbere ntarekure gukora akazi kamwe gusa ndumumenyesha makuru ariko imbere yuko nja ku kazi kanje ka misi yose ndafise ubundi buntu bw'iwanje mbanza gucamo nkakora kugira ninataha nze kuronka nkungene nza koga nze kuronka nkungene nza gufungura mu gihe urazi neza akazi kubumesha makuru usanga sometime umuntu ahembwa ku kwezi cyangwa ariko kwiyungunganya na nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yaravuze ati buri muntu wese agerageze kubeshwaho n'ingabiro nasanzwe afise mbeshejwe n'ingabiro nasanzwe afise ndetse duke mutwe nkura muri izo ngabirano zanje ndaheza nkarangura nkakora icapati abantu bakanshorera ubona ko abantu ari benshi aha mukanya gato y'icapati ziba ziheze nibaza ko atari ikintu kibi gukora si ikintu kibi gukora ni ikintu ciza abantu bavuga ngo urandi promoter n'umustare nibiki nashobora gukora no turekure gukora akazi kose gatwinjiriza ijana kubera ko ijana rigiye muri ndi jana riba amajana abiri naho harimo bus harimo vyose ndibaza kuranzubaza sanga uravyumva byo by'ubustare umustare ngo ntakura ivyo nibiki niyo mpamvu abantu usanga muri industry usanga swata abantu usanga atacobore kubarimarira ugasanga umuziki urabananiye cyo ugasanga ibindi bibarabananiye ugasanga barabuze ikindi kintu baja gukora kubera ubukeno cyo bafata ariko jewe udufaranga ndonka ndibaza murabona iyo ndadushira muri ibi ejo canke ejo dusanga mu botike kwa kange dusanga ndiko ndacuruza harya makara ariko uzoguma ubona landry promoter kandi nzokuma ndi kuri hit kuma mvugwa everywhere ariko ntibizombuza ko nkora ibintu by'iwanje babera icigwa mwebwe so sana mu bw'abajene mushaka ubuzima bwiza gusa ofete ubuzima bwo kwigyohera ubuzima bwo kwambara amashenete meza amasaha meza amapanaro meza uri mutazi kubirondera il faut travailler ajya amafaranga muronka muyashire mu bindi bidanda nyine icubahiro umukuru w'igihugu ahubwo tunamukengurukire cyane nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi wewe yamahimiriza ugwaruka gukora cyane kugira dushe kwibeshaho tuba tugwanije ubunebwe tuba tugwanije ubusuma mu gihugu tuba tugwanije ubwicanyi tuba tugwanije akazi kimbura kimazi zose zugwaruka zikora mu gihugu ariko nutakora ukishinga iyo microphone yawe yonyene iyo microphone yawe amwe yopfa cyangwa agira ikindi kibazo cyangwa ukamugara wocu ukora iki ariko je ndazi gucanga icapati ifari ngani twende kandi n'umutayo wanje umva ni bien kube ico kintu uvuze ma break ico kintu uvuze ki ari kuntu nyene kenanyigishije nkamwe nanje byo nashika nishinga microphone nkaja muri ya seminaire wigira kujamwo nkaya ndi wigira guhura nayo ese umuryango wanje ndumva nanje umenga woci uhura n'ikibazo sana ariko je nkuno munsi naho ntoja gukora je ngaha inoti irinjira mfise abafana habwo reka ndongero raho no kubatumira abakunzi ba Hit Top TV bakunzi ba Landry promoter muganga umutananirwa ndifuza ko muza kudushorera ni munyaka biga gatatu kuri 6 numero 29 kwa Landry promoter nyine dufise rudandazo bwaducuruza amacapati imwe ni truas nk'abafana ba Landry promoter zibiri ni 5 sacha ndagukigiye kandi je ingazi yawe nkabandayikenyeko 5 nkabandashyize mu mufuko na promotion gire ko ubabwira nyene nivyo uzocwana promotion kwera abantu bagukunda kandi bagukunda kabisa ego Landry promoter muri yo misi haravuze ikintu kitari ciza kuri wewe abantu besha bavuga ati Landry promoter gira hava nasubira muri ya seminaire kwa kuntu igihe wakubita umuririmbyi umwe muri industry bro bijya bintu byagufashe gute je sinigera ngwana nta munsi wari menyegera ngwana mu buzima kubera ko nta sentire no arifisi canke rouge kandi ntaho ndigera menyesha yuko noba narize karate wapi siniga ababanyi bose shaka babaze ngaha ntibarigira barumva je ndiko ndanashwana cyane brother nake ikintu dufata ko ari base canke byari bike ko muri ekra byabonetse neza ko hari umugere kandi ufise ingufu uyu munsi ujya muririmbyi kubera rya action muriko muramumbaza cyane bariko baramukoresha ibiganiro byinshi kubera habaye kiya kintu mama ngo namukubise ariko kubera mbega igihe ntari bwakore biga bintu nimwamubona ntiyakora ariko no munsi arabaye kiya muramuvuze bisigura ko Jack azinjejwe naho guteza imbere muziki w'u Burundi no guteza imbere umuririmbyi cyane ruba wariyemeje ivyabaye bifise byinshi byamwigishije ndibaza urabona ko vuba cyane azoshira abona video yiwe nshasha vuba cyane azoshira abona video yiwe nshasha kandi amasanamu urumva ko ari ikintu ciza wariyemeje guteza imbere umuziki uwucije mu bibi canke mu byiza haba hose nyene uragenda uko biri kose je ndakora cyane my brother ndakora cyane je mva ngaha gukora ibi nkaca nja ku radio nava ku radio ukora ku radio nkaca nja gukora kuri televiziyo yanje nkora ku radio curuza icapati nkora kuri Hit Top TV ndafise n'utundi dukorwa twanje tutazwi n'amategeko urumva
ndi mu tutere ndi mu multi service uvuze bitazwi n'amategeko tufate kudandaza akanyanga canke kokayi taza amategeko yiwanyu umwuga wo kugira wa TV online biri muri VPV wa ariko leta ibizi kabiri leta ivyemerera basi leta irabinyemera kubera ko nta kintu nakimwe gikorerwa ngaha mu Burundi leta itemera leta itagira kiretse umwuga wo kwiba no kugira kiretse umwuga wo kwiba canke kuroga ariho navyo bonyene barabikora kandi batemerewe ma bro ya Landry mu rugendo rwawe wahuye na vyinshi ukiri muri wakawaka aho unavuye muri wakawaka hanavuzwe n'amajambo menshi ko wivyera wakawaka urazi umukivayo ko yashe yibwa uravuga ati ko wiyibye brother wiyakiriye gute wakwagirije cyacu busuma nkakiki mu buzima je sindigera niba umuntu kandi sindigera ndanavyumvira ariko je kubwanje naco vyantwaye kubera ko akesi dai n'umuntu nubaha umuntu yamfashije vyinshi ntaco no bivuga ko ivya vyaraheze undi kuri Top TV televiziyo yanje yagaze neza televiziyo yanje kirakora cyane kandi imeze bien Landry promoter agumye ahubwo Landry promoter ariyongereye abafana babaye full naronse undi muryango mushasha abantu bo munyakabiga Uburundi bwose buramuzi Landry promoter n'umuntu yamenyekanye ariko yaciye muri byinshi yamenyekanye mu bibi mu byiza kugwana kumenyekana cyane ushobora gutera imbere udaciye muri byinshi n'amvu yose navyihanganiye kandi nakoze cyane kugira nshobora kubacira inzira mwebwe nimbona umuntu ushobora kuronka ibako ryo gushira microphone imbere y'umunwa wanje nikubera ko wahezagiwe no kuvuga ati narahezagiwe nanje ko brother kubaka izina uraho ngo biragoye cyane si n'ibintu byoroshe we nawe waryubatse biciye mu ngorane zitandukanye muri byinshi bigeze ntabantu bakumenyeye ko byinshi aho wagwa mu binogo aho wagirane n'ibindi byinshi aho wararamuki na hehe n'ahandi haro naho twabonye warabiye ahantu nyene byahaye ibintu byose byahaye nyene brother uri no mu promoter kwanza no vuga ati ukunda gusenga brother mu kanya ndagushorera yambukanye ndabikora kwanza na cameraman wanje ntare karafungura cameraman wanje ntare karafungura ahantu ntugira wakana ko ndamusigarije ma bro oya mukanya ndaguha ma bro ariko mukanya ndagura mukanya ndagura ubunyene mfise microphone kandi ndiko ndafungura iyi ni gwanje nese sokwe abafana gurira abana bose wabonye ma bro kana Landry promoter akunda abafana biwe agira ma bro uri no promoter wa mbere no vuga ati ukunda Imana kandi ukunda gusenga meno vuga ati haro nabo wacira inzira kugira ngo nabo bave muri bijya bintu ma bro ababisigaye mu nike kintu bahanura babona ko hit iri mu bitutu canke iri mu bindi bintu jino banura ko bokora cyane bagakora cyane bagafokasinga mu gazi kabo ba akazi iyo nkinginte iterambere ntuzigera utera imbere mu gihe udakora ntuzigera utera imbere mu gihe udakora nikizigera kibaho nimbona umunsi mubona Landry promoter ndi ngaha narakoze cyane izo respect zo ndazikwiriye narakubiswe naraguye mu binogo vy'amatwarete narafunzwe sivyo naratutswe sivyo abasto abakobwa barampevye niswa amazina menshi umuvayo umuhimbiri umuntu atanderagira ariko n'umunsi wanda atagira indera rihe selfie agafoto Landry promoter ala hantu hejuru cyane ndacavuga ibyo byose je ndabishimira Imana kandi ndashima kubona narakoze cyane kandi n'ubu sindaruha n'ubu ndacapambana ndacakora n'ubu sindaruha mpaka mfuye mpaka munyishe ataruko iyi ndasi iki kibuga cyo ngaha ama television online nta numwe aziganja hejuru ntapfuye ngo mpfe oya niki kuri nzukoma mpambana vyanse mu nkubite mpambane
nyene ushitse kuco ushaka canke ico ushaka mfuye nzogisha ko mbonye umwana wanje ari capable kwambara umuriyoni umwana muto w'imyaka 5 ari capable kwambara umuriyoni uzaba tuvuga ati ni base nka babandi bako nsamvuga ko nahejeje oya nshaze kuvuga umuriyoni simvuze umuriyoni komte amahera menshi ubona ko umwana wawe yambara akabegwa ukabona ko uri hinzu neza uri uba iwawe ufise imodoka gwawe amatongo waguze wagize ibikaho nzo mvuga ati reka rero tayari naho ubundi ubuhoho nimungeranye n'ibyo muko mwibaza byo bustari by'ibiki je ndumupambanye ndacagwana n'ubuzima sindashika ndacapanze chambre sana saro yarandi promoter mukurangiza iganiro dufate ikintu dushaka uhanure bajye abantu baguma baryamye mu vyumba baguma bagize ne kubera amahiti canke iki abasoya akadirimbo kamwe kwanza cyaguma baryamye gubiki nibiki yanka gukora ese ntona ko turiko turarera ibinebwe ma bro nyene icubahiro umukuru w'igihugu nico kintu ca mbere kwanza je nshira imbere nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakebuye imbura kimanzi sinzi ko mumviriza amaradio cyangwa muraba shene yantare cyangwa mumviriza muzo makugana makuru nyene icubahiro atanga ibinebwe nta mwanya bifise mu gihugu nimukore dukore gwa gutegura amapassion yacu dutegura amapassion yacu kubera ejo canke igihe ejo ubuzima bushobora guhinduka habaririmbye twa tubona ko bagezweho ariko no mwanya batari ku mwanya mbega niki kibazo cabaye none ni wowe muri mvye uronka amasho menshi bwaca kabiri ukabura amasho bizoca bigenda gute Rumbuzo cubaho nabi ifo ko dukreye utuntu uronse wo miliyoni kora ka business ko ducapati ukora ka business yo gucuruza amakara umufuko umwe amakara urabizi kari 30 minute batari 40 mwabwiye projet ngomba kuyikora undi muzosanga niko nacuruza amakara ndabe ko muwo muzontwenga ariko je ndiko ndinjiza kama kawaida nk'ubu nusigiye indege musigiye igihumbi rero nokibura abantu bose abanebwe yuko bokora cyane kubera ko ubuzima burahinduka kandi ubuzima ni nk'ikaratasi ni nk'ibikaratasi afite ibikaratasi kuya kunazi ikaratasi ugitabo guca gitabo n'ubuzima buratabuka mu mwanya mutoya canke buguye mu ikaratasi iguye mu mazi kica kigira rabuye mu mama urabona afise nuze akaracuruza hajya akaracuruza amashaka acuruza iki we urashaka kudebata ukavuga ati ibyo mu kunuko ariko uyafise abana gaburira kandi barabayeho sivyo ariko naka aca mu makarti avuga ati amajibiki nibiratu bikamucikirako sivyo ahura n'amasirago menshi amayatabwa tanguzana ibintu by'uburofa muzana ibintu by'iblague burofa rero ubuzima ifo ko dukora twijukire gukora twese ndamagari ugwaruka gose ugaruka muri rusangi dukore tuve ku marigara tuve ku marigara tuve mu vy'imiwako ngo namastire mama ngo turabastare dukore uronse ibihumbi jana tangura business nyiye Landry promoter munyakabiga muza ngo munshorere abazi bose ko bakunda Landry promoter muze munshorere muze icapati imwe ni 3 saje ndaguha sivyo kandi zindagwaye iminota n'umunyene uzobona ziratobotse je sa sitani zigira nkiri ngaha ziba zaheze kubera iki nkora business ndabivanze n'akazi kanje abafaranga cyaza kunshorera byose bimba bigira rimwe saa sita ngaca nja ku radio Colombe 93.2 uranyu urahose urankurikirana ushaka ukanyumviriza mvuye nga ushundabera kuri Hit Top TV blaza usika mandayishi kwe busubu isizere niko mu macapati niko ndapanga umwanya wanje nshiremo umwanya w'amakara ndacavyiga neza cyane abakozi biki byinshi muzobibona sha blaza abandi amarima aho abandi ibindi n'ibindi byose ariko naje ntabwo nawe tuzabwo je nawe ukunze wavyumse naje ko nawe ukunze ma bro so reka kwanza utubwira akajambo kanyuma abakozi wa Miracle TV 257 none dusabira kwanza bakore subscribe kugira ngo tubandanye n'urugendo abafana bose barandiri promoter b'Inyanza rake ndabakunda cyane gose kandi ndabubaha ariko uko biri kose ndi muri bino bintu kugira nshobora kwiteza imbere wori kurankurikirana bikubera icigwa bikwereke neza ko nta by'ubusani nta by'ubustar imbere y'inoti abo bose baba star kugira barushobe kuronka inoti kandi ubu umustar kwera ko waronse inoti rero Landry promoter naharashika ndacapamba ntibyari kunanira kwambara amashenete meza amasaha meza imivunjo myiza kugira nshobora kubereka yuko mbayeho neza canke bimeze neza ariko navyo nipfuje
nifuje ko musanga muri kano kazi kanje nyene ni nkuko ejo canke nanje ino micro nshobora ndakuruta no kuyifata urazi ko nanserukiye mu mwuga ndiko ndakora ibi foko munyubahiriza kandi nimba ari umuntu w'ubwenge ashoboye kunahura akagira bikamwigisha murakoze kandi mushonde subscribe kuri Miracle wifuza kubona Landry Promoter ni munyakabiga kujya gatatu kuri kujya gatandatu nyakabiga ya gatatu kujya gatandatu numero 29 uzasanga kameza kwibarabara capati ni 3 zibiri sengsa ibintu bikagenda neza canke ukandaba kuri Hitop TV ibiganiro vy'amahiti gusa nimva na mahiti na biganiro byo urufa dukora na mahiti vyanse kunkurikirana kuri Hitop uguru radio ya ushira urushinge kuri radio kuri 93.2 aho hose Landry Promoter ntushobora kumubura ya ndabakunda cyane gose brother tugushimire cyane shimira abafana kura ko bose ariko niwe ubafise bose ma bro kuko nabo tubamenya kubera wewe ma bro abafana ba boss banje niwe batumye ndonka nakano gatahe ariko wenda gushimira ko wahise mushimira bo ariko wenda gushimiye ma bro bajya bose nabashimiye ma bro ko turabashimiye babwire ati nitwigera tunanirwa mu byo bako baramaze kumenya ngani bigera barambirwa nitwigera tunanirwa guys mugango mutananirwa tute byose umuvumbuzi kirumara umuziki w'u Burundi niyo mazina nawe n'abakunze umuziki haro nirindi zira nahawe naraho muri Canada yanyise intwari mu muziki respect my bro bisaye nkora kati yes bakunze ba Miracle TV 257 ni wa mutipe nyene mwamaze kumwibona ego ma bro turabaramutsa cyane mwamaze tukibonera kwanza twege ntitugira turambirwa turagenda aho bishoboka byose aho bishoboka hose turashikayo ntitwigira turambirwa twavuye n'imbare sana ma bro twavuye hano kure cyane kugira ngo dushike ngabya twaye amatike menshi bikini bikariko ku bwanyu tuzoyagaruza nta blame reka ndabagushimire wahisemo gukora subscribe kuri Miracle TV 257 GR1 boy Valaskira from Genty Paradise KBBC behind the camera and Pasi Classic. Ciao ciao.